Bakunzi b'Amarengo Media ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro c'uyu munsi Life in Chapters nkuko musanze mubizi tugendera abantu bo mihingo itandukanye bakora ibikorwa bitandukanye les entrepreneuriat n'abandi bafite ibindi bikorwa bitandukanye. Uyu munsi twagendeye intara ya Cibitoke ca Rugombo kuri lac Dogodogo aho tuza kuvugana n'umwe mu barovyi atubwire uko ubuzima bwo kuroba babeshejeho ingene yaronse iyo ide yo kuroba n'ibindi bitandukanye. Mugumane natwe imbere yuko tubandanya ndagusaba ugire subscribe, like and share, usige na commentaire y'ukuntu uzoba wabibonye. Umuhe ushobora kuba ufise ivyiyumviro utera ivyiyumviro murakoze cane. Muririmvyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo vyanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beat making, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge, quartier Gikizi, kujya gatandatu hepfo ya lycée municipal Kamenge, aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza, twakure kuri 68 60 20 96 canke mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records, ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi. Ndabaramukije. Mahoro cyane. Muraho neza. Turi impore. Muzi ku mazina yande? Jewe nitwa Hakizimana Jean Pierre. Hakizimana Jean Pierre muba muri kano gace canke muba mw'intara? Jewe mba muri no ntara commune nyene ya Cibitoke yagutse, intara ya Bujumbura yagutse muri zone Rugombo. Yego murakoze cyane Jean Pierre. Mwoba mukora iki kuri kino kiyaga swati murabarovyi canke murabaza kugura canke murabaza kwihweza muhafise activité nyabaki hano? Muri rusangi twebwe akazi dukora ngaha turabakiriye. Tuza kugura amafi yarobwe n'abarovyi muri rusangi. Yego muje kugura amafi yarobwe biraborohera muhasanga qualité nk'igihe wabifuza kubera yuko umudandaje agiye kugura hariho qualité kana akaba agiye kurondera kandi bien sûr ubugiye kurondera qualité nziza muraharonka amafi mwari mwifuza kuhasanga. Muri make ifi ziboneka bivanye nuko abarovyi bazironse. Iyo bazironse turazigura uko bazizanye. Twebwe nk'abakiriye ntaco biba bitubwiye kuba twosanga barovye nkeya canke nyinshi twebwe tuzigura nkuko tuba dusanze bazizanye abari mu mazi. Yego nakarusho nyabaki muronka mu gihe muje kugura ifi direct ngaha anye ku kiyaga par rapport yo kugenda mu isoko ngo mugura amafi ku isoko nakarusho nyabaki muronka mu gihe muje kuzigurira hano ku kiyaga. Muri rusangi akarusho ikabuze kuko umuntu aguriye nk'akarorero ikintu Bujumbura biba bitandukanye n'umuntu yakiguriye mu ntara zo hagati mu gihugu usanga hariho ubudasa itandukaniro rinini cyane. Yego murakoze cyane Jean Pierre tubashimire cyane kubona mwemeye kutwitaba mukatuganiriza. Yego murakoze cyane nibaze ko n'ikindi gihe twagaruka tuzabasanga hano. Yego cyane nta kibazo nanyu murakoze cyane. Yego murakoze cyane. Sawa sawa. Ndabaramukije ku mazina mwitwa bande? Namizero Victor. Namizero Victor musanze muba muri aka gace? Yego muba imparamba ya kabiri. Yego mukora imirimo yo kuroba canke muba muri hano kubwo guterama gusa bisanzwe? Hasi guterama cyangwa turaroba ngaha. Kugira ngo muhitemwo umwuga wo gukora kubera yuko turabizi ko hari imyuga myinshi itandukanye hari korora hari ukurima ariko kugira ngo muvuga ati jewe Victor nkeneye kuroba vyaje gute mwavyo? Kuroba biravana ko n'umuntu waba afise mu buzima buke nk'ubwe. Yego vate nko kurose ngaha bagashira nk'umukozi mu murima turarima bisanzwe kurima turarima. Yego ivyo si bitunze vyonyene. Yego aho usanga bafite n'utundi tuntu bakorera impande ko baradandaza nanko agafaranga ngaha kagira kamusananira muvyo arakora byose. Yego yego ni vyiza cyane Victor. Aha muri iyi lac Dogodogo tuvyumva bavuga yuko hari ubwoko bwinshi bw'amafi atandukanye mwotubwira bumwe mu mafi muhora musanga muri kino kiyaga? Aha hari ifi harimo kabiri. Ifi yitwa isomvyi. Yego. Ifi yitwa ingege kera bazita ingege. Yego. Kandi zo nyene n'ubu bacita ingege nyene. Namoko abiri. Yego. Nyakubaha Victor. Nta ntambamye muronka mu gihe muba muri ko muraroba mukaronka intambamye zitandukanye canke ukavuga ati
par exemple mu gihe c'imvura biratugora canke mu gihe c'izuba biratugora intambamye muronka mu gihe muriko muraroba nizahe ubwo intambamye y'imvura ihindaganye yego bafata nk'umwanya wangaba hari ikintu c'ikiyaga kinini bana tukareka ico kiyaga kimaze kigahera kugira tubiteze ingorane kugeze nko hagati mu yakwafatira iteza kugwayo ngo cyabanje kwaruhuka kwanza kuwicara twakwira wacubiheba ko nicyo kuntu ushaka kuyahura ubona ikintu kiri imbere kigomba kwica niyo ntambamye tubona ngaha ni kuna gutubangamira ego birumvikana Mutama Victor ni giki wohimiriza abantu bakora umwuga wo kuroba kuko hari abikora bidaciye mu mategeko aho nabikora biciye mu mategeko bagiye babikora bidaciye mu mategeko ni giki mwabahimiriza kugira ngo babashe nabo kuroba mugabo biciye mu muco twabahimiriza ubu bacyo bakabwira ati muze mugabo bagaca ubutungane ko twese ngatwicara dufise ibiharuro by'abarovyi baraha tagisi turayitanga kuri komine kuri kwami bose barabazi uje twamwakira neza ntaho twimira tambira karibu kwera uko abantu guca ku mategeko hama inzego zirahari ngaho bitunganye burahari kacibashika ko bose bakamwandika kibaza kaca amazi ngaho tukavuga twe urazi koga atazi koga n'icyo cyo tumwemera ubwo nyene mu gihe mwakoze mukaronka amafi mukaroba amafi akwiye biraborohera kuronka abaza kuzigura abaguzi bagura izo fi mwarovye Ego ngabaguzi babonetse bara mu gitondo n'abakenyezi baraza ngaho bakarangu ari abarangutse nabo nyirabaza muri leta aba batunze ngaha hafi zigira ingorane bo bazirangura n'igihe bagura bagataha ego tubashimire cyane Victor mwakoze cyane ryari iteka kubaronka muri kino kiganiro ego murakoze cyane bakunzi ba Marengo Media nsubira kandi kubashimira kubona mwabanye natwe gushika ku mpera y'ikiganiro imbere yuko ikiganiro gihera nsubira kandi ukibuza kugira subscribe like and share ugipartage ku bandi kore ko hari abandi bakeneye kukibona sewe wenyene ukeneye kukibona hari abandi bantu benshi bakeneye kumenya uko uburovyi bumeze tugushimire cyane ntibagire no gusiga commentaire yuko wabonye ikiganiro murakoze cyane naho ubutaha ciao muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ivyo mwari murindiranye igishika tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beat making voice recording mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru turakora kandi ama publicity voice over dubbing na sound tracks kubakora amareresi dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya 6 hepfo ya lycée municipale Kamenge aho benshi bita Limika mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 canke mutwakure kuri 66 21 21 39 Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi.